Imuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Ahazwa mukama. Muri rya minsi ahabigishwa bari kumwe nawe mu bugarire, Yezu yababwiye ati: umwana w'umuntu azogwa mu minwe y'abantu, bazomwica, no ku munsi ugira gatatu azozuka. Abigishwa birababaza cyane. Bahindukiye Kafarnawumi, abatoza kori baza kubwira Petero bati: besho buja ntatanga ikori? Ati araritanga. Petero asubiye muhira, Yezu amusangiza kumubaza ati: Simoni, uvyumvira kwiki? Abami bo kwisi batoza abandi kori canke imperezwa? Abana babo canke bakavantara? Simoni yishura ati: bakavantara. Yezu aramwishura ati: noneho ga abana bakabaye bararekuriwe, mugabo kugira ngo ntidutirimutse abo bantu, genda kuraba ku kiyaga, ifi ya mbere ufata uyugurura umunwa, uza kuyisangamwo istateri, uheze uyijane kuntangira ikori, kandi nawe witangire. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisoma ca mbere twumvise amajambo aryoshe arimwo impanuro zitari nke zingene vy'ukuri duheza tukagendanira umukama, tukamugororokera, tukamukorera. Nkuko twabizirikanye mu minsi iheze, byose biva kuri iryo torwa. Mwumvise ingene Musa asubira kwibutsa igihugu c'Isiraheli yuko ngo Imana yagitoye, aha naho akacibutsa ati: naho Imana yabatoye, ntimwibaze ngo nuko mwari muhambaye kuruta ibindi bihugu vyose. Ati mbere ni mwebwe mwari bakenya, ngo ariko kubera ubucuti yunze n'abavyeyi banyu, basokuru banyu, yarashimye kubihambira ko naho mwebwe muri ntagondwa, kukwidahemuka. Hari vyiza burya turonkera abavyeyi baronkera abana babo. Kujya mubona hari nk'abavyeyi bashobora kwinjiza mu masezerano yabo n'amashetani n'abapfumu bakoranye, bakinjiza y'abana babo n'abana babo batabishaka, ugasanga abana kugira ngo baze baveyo bategerezwa kugwa n'intambara itoroshe. Niko hari n'abavyeyi beza baba baragendeye mu nzira y'umukama, bakugurura imigisha n'imihezagiro myinshi ku bana babo, ku buryo hari n'ibintu Imana izirihanganira kuri abo bana kubera ubucuti yasangiye nabo bavyeyi. Ihindukira ikaraba, ikabonamwo amaraso yabo, ikabihanganira. Ataruka abo bana itazuba bazi ibyo bakora, oya, mugabo igaheza ikabashira kumugisha n'umuhezagiro yasangiye yahaye abavyeyi babo, kugira ngo biba akaryo kuko bashobora kurokoka. Abantu mwese mwabyaye rero, murabe iyo mujana imiryango yanyu, hari abantu bayijana kuyibikisha abapfumu, ntibamenye yuko bonyene bariyugaje mu mitima yabo, nkuko bariko barazibiranya abana babo, bariko barazibiranya n'abuzukuru babo. Ariko nabo bose bashobora kwisanga abavyeyi barabasutse mu bintu nk'ivyo. Haguma hariho inzira yawe, ushobora kubivamwo ugafata inzira yawe, kuko n'Imana ishobora byose. Mwumvise ingene Musa yabigarutse ko ntaho ishobora kurekerana ngo nuko ari abavyeyi bawe ibyo babayemwo ku kutamenya canke ku bube gito bwabo ngo bigume bigukurikirana. Wiyugururiye neza umukama arakwakira, kuko umwe wese ngo azomubaza ukwiwe. Ikindi naco nuko kandi Musa yerekanye ko uko gukorera Imana bihera muri iryo torwa. Ariho rero bategerezwa nabo kwitwararika gukurikirana iyo sezerano bunze n'Imana kuva kuri basokuru ntitakare. Aha muca mwumva ingene natwe Imana idutora mwibatisimo, ikatwimika, ikatugira abana bayo, ikatugira abana bo munzi wayo.
burya ni iteka ariko kandi ni responsibility ikomeye cyane, kuko ivyo bazwa umupagani bimwe n'ivyo we wokora ntimushobora kubibazwa kumwe. Birari umugenzi ashika gose ari nakaba ari umugenzi wo kunzira turamukanya ndenganye bankoze ko ikintu kimwe sindavyumva kumwe, icyabiri kirankomeretsa cyane gusumba icyari narengana. Burya kwemera ko umugenzi w'Imana niko n'igihe ukoze ikibi ku Mana kiremera, nk'ubi bibitwe mwe mukora ugasanga nanje ndabikoze, Imana inkwega amatwi gusumbya mwebwe. Haronegeze kwibwira cavuga ati nuko rero ntimurondere ko ibintu by'Imana byinshi ngo nze mbazwe byinshi, oya naho nyene utaya karyo, ako karyo wanse kuvyumva naho nyene urakabazwa. Ngo ni Imana ihambaye idashobora kurekerana umuntu wayo ngo yingenze nk'imbunuza, ngo yingenze nk'imbwebwe, ngo yifate uko ariko kose. Hari ijambo bavuga mu Gifaransa, noblesse oblige, noblesse oblige. Mwari murizi? Mu kindi twabivuga gute? Ngo gateka karihabwa, sinzi ko ariko twobivuga. Iteka nuko iteka ririgugwa, kandi kuritekera mu vyatsi ubikimaramare gusumbye utigeze kurironka. Rero mwaba mutonda ngaha mu bisabisho mukaramutsa Bikira Mariya inshuro nyinshi, ni responsibility nimuce mwirya ngaho ngo twebwe ngo turabatowe, ngo twabatije muri eklezia ya bose yagenewe bose ishingiye kubatumwa. Ntaco bivuze igihe bitagushiramwo, ahubwo umwitwarariko wo kuguma iryo teka naho bitoroshe. Mukamara bizi sumurosi arazi neza ko ari igihe bishobora kutunyererana bikadutakarana, yarashize uburyo gushobora gusubira kurigarukamo. Isakramento ry'ikigongwe ni isakramento rikomeye, ni nk'ibatisimu ugumunagurirwa. Kera barigita ngo selo sogomba temi, batisimu ya kabiri. Ryateka ryo ngibatisimu igihe twari cafuze, twari ryatwiyatse rikononekara, ukamenga tugarutse ahantu nko mwibatisimu nyamwe iryo sakramento ry'ikigongwe gusubira kuhagirwamwo ngo dusubizwe ubwiza n'ubutore bw'Imana. Hari ikindi gikomeye Musa yavuze umuntu atokwirengagiza, ngo kandi ngo kuko namwe mwabaye bakavantara mwame mukunda kavantara, mwame mukunda kavantara. No kuvuga yuko kuba waratowe c'est pas exclusif, ntibigarukira kuri wewe, n'abakavantara n'abandi Imana yarabatoye, kandi mbere nabo womenga ntibarumva neza iryo togwa, we wamaze kuryumva ishaka kugucako kugira ngo nabo binjire muri ubwo bucuti, binjire muri iyo alliance, binjire muri ubwo bucuti n'Imana. Kwama tugira urukundo no kuri abo bantu menga ntidusangiye kumva ibintu kumwe, kubona ibintu kumwe, intara imwe, umugambwe umwe, ubwoko bumwe. Kubakunda ni ikimenyetso cy'uko watahuye yuko hariho irindi teka rikomeye Imana yaguhaye rirengeye ubwo bundi buranga bwo muri societe, bwo muri politike, bwo mu kibano kikuduza uku cyangwa kikakumanura uku. Kubaha mugenzi wawe, kumuha icyubahiro cyuriko ingingo y'Imana nkuko nawe uciyumva ko. Burya kutakimuha nuko utabutahura neza iki wawe. Mu gusozera tujabuke gatonya muri no nkuru nziza, iryo teka ryo ku mwana w'Imana Imana yaduhaye mu batisimu, turabona ingene Yezu agiyumvamo. Yezu akumva yuko kuba yararonse iryo teka ntibimubuza kubabara, arazi neza ko azobabara, azopfa, akazara yibwira abigishwa bibi, nuko umenga biguma yamugarukamwo akabibasangiza. Hari abantu benshi baza yuko umenga gusenga Imana, kuba inshuti y'Imana nuko ataco gukomakoma.
ahubwo abakunzi ba Yezu akanabacisha kenshi ahantu hakomeye kugira ngo bashobore gutahura ingene ubuzima bubabara, ariko kandi kugira ngo bashobore no kuremesha abandi bababara. Urukundo rw'Imana, Imana iruhera kure, si rumwe rw'abarundi babakunda ukize, bakunda ufise ibikwegana, bakunda umota ga parfum, bakunda kasi Imana imeze gutyo, ikaruhera hariya kure. Umwe twumva umenga ni magogwa, amagogwa yose hani isangiwe, twese tumuciye iruhande turanyinyirwa tugahunga, araje kungora. Hari igihe aboro batugora, ukimubona hari ugacukwepi katikorosi, araje kunsaba ibintu. Hariya niho Imana ihera, kuko nuriya n'umwana wayo. Nico gituma yashimye kubabara, kugira ngo igihe cyose ubabara ntuze wihene ngo nuko Imana yagukuye kwiminwe. Oya, hari n'ahari ubube gito bw'isi ikugira gutyo, ariko Imana yo yosuko irakuzi ngo n'umushatsi wawe uri ku giharuro. Ukwiyumva nk'umwana w'Imana, murumva ingene Yesu avyiyumvamwo kandi bikamubonekamo, kuko bimutuma kubera Imana ari Imana muri we, arumva ibizomushikira, ariko kandi arashobora no kubona ibyo muhora muyaga muca inyuma patiri mumuvuga, ababibona. Je naho nababona babambonera, iyo shitse hagati yanyu mugaca mutangura kuvuga ngo mbe ya nevene ngo izotangura ryari. Arabona byose, urandabira ko patiri atari hari. Hano benshi aho babivuga mba ndi hafi yabo ntibabimenye kabaraba natwe ni mugabo reka muvuge ko murakeneye kuvuga kumuvuga nawe nyarugira mu ruhuki biri muri mwebwe. Yezu akereka Petero yuko ikiyago yamyasangira n'abatoza kori akizi yacumvise, ngo bagishika muhira caramusanganira ngo mbe mwa ngo Pete ngo ndakwibarize. Yezu arafise kungene yayaga abazi ibibazo, kuko ikiyago ciwe si cyo kugaranira abantu mu vyumviro vyiwe, ni cyo kubugurura. Hari abantu iyo muri ko murayaga wumva umenga arakuremereza ivyumviro vyiwe, ashaka kubigushiramwo, kubikuzirikiramo, nta kiyago kiba kirimwo, iba ari nka dicte. Inaho hava dictature, mwari mubizi, navuze kora nta kindi, dicte andika. Yezu akayagisha umuntu akanamubaza kugira ngo nawe icyo agira mushikirize bagisangire by'ukuri, yumve yuko ari ukuri, nawe gusanzwe kunyegeje hariya ukamenga gusa wewe n'ugupfukura aho kwari kunyegeje ukakubona muri wewe. Twimenyereze kugira iyo turiko turegera Imana tuyireke iduswanye, ituvure muri izo mpande zose z'ubuzima. Ingene uvuga, ingene uyaga n'abandi, ingene wubaha mugenzi wawe ari imbere yawe, ingene umwumviriza, ingene umubwira ikintu ciwawe utamengura mukengere, utamengura hejuru yiwe bukwi na bukwi. Niko vy'ukuri kureka Imana ikatubamwe ikigira umuntu muri twe, tubona yigize umuntu muri Yezu Kristo. Ukumenya Imana kwacu bize birahindura ama-attitude yacu muri twebwe. Yezu agacagira ati, mwumvise ngaha iki kibazo weje Petero ati akamaze ati mbe none burya batozi kori ku banyamahanga canke ku bana bo munzu? Ngo ku banyamahanga. Avuze ngo n'umwana wo munzu abagomba kuvuga ati jewe ndi umwana wo munzu kwa data, none baza kuntoza guti kori munzu ya papa. Niko ariko arababwira ati jewe ndi umwana w'Imana, none bantozi kori kuvy'iwanje, kuko hari ikori batanga ry'ingoro y'Imana nikori batanga ryo kumashikano. Mugabo Yezu arazi ko adashaka kuza gutera imigumuko no kudurumbanya, agacabwira Petero ati genda urobe ifi ya mbere ufata irimo amafaranga, ugende undihire ikori, ntagarukirize kuri we ngo kandi nawe wirihire. Harimo inyigisho nyinshi
bwa mbere Yezu n'umusitwaye yuzuye mu gihugu ciwe, arubaha indinganizo y'amategeko iri mu gihugu ciwe. Hano uzahumva bagira ngo nabana b'Imana ngo ivyo ng'ivyisi ngo barabirengeye ngo nashaka gutanga ikoye bashaka kuri ibi ngo twenga Imana yaratwishuriye byose. Nimba yarakwishuriye byose, ahubwo rero jamwe nawe ufashanye nayo kwishura ibindi bisigaye. Umuntu akunda Imana arakunda igihugu ciwe, atari ukumenga ubukunze CNDD-FDD ko ari yitwara umenga niyo bukundiye kana utayishaka. Sivyo, igihugu kirarengeye umugambwe. Ntari abantu umenga bagomba gufata umugambwe y'ukurengeye igihugu. Igihugu kizokwama, igihugu ni cibare c'Imana. Ntuyikunda kubera yuko abo muri obere bavuze bati tanga ibyo utegerezwa cyangwa uzuranyegeza. Oya, muga kugira uti n'uburyo bwanje bundi bwo gukunda Imana, kwiga ko ndayikunda mu gukorera no mu gutunganya iki gihugu yaremye ikagishingika kigira icyo mbamwo. Ubwo muri twararika kurangura iby'igihugu kibasaba. Ni kibazo gikomeye. Ikindi naco nuko tubona Yezu aca anafasha na Petero nawe nyene akamurihira ikori. Umutima wo kumenya kwibuka n'abandi. Hari ikintu tutabona nazirikanyemo kiryoshe, ingene Yesu abwira Petero ati ifi ya mbere uroba toristateri ugende kuyiriha kundihira ikori kandi nawe wirihire. Kubera iki Yesu frema ni Imana ashobora byose, hama arobesha ifi imwe y'istateri imwe kubera ikatari kumubwira ati genda urobe ibifi nkabinga ukure nk'ibifaranga byinshi undihire ibindi navyo cubika tuzokoresha hajya. Yesu ameze gute? Bikumvikana yuko nabo nyene hari igihe bakena mugabo ari Imana. Ni nkuko kandi tumubona yabwiye Petero ati genda kuroba. Ntiyavuze ati ngo dusenge amafaranga acakoroka canke hace haza umuntu ayazana. Hari igihe bikora muga akagira ati genda gukora. Hari abantu bashaka yuko Imana yozira bakorera ibitangaro badakoze. Genda gukora, kora urondere iyo nzira izozana namwo uyo muhezagira Imana izokuzanira. Imisi yose niturindire ibitangaro, n'igihe Imana igikoze izogikora ifatiye ku gikorwa mwakoranye nayo. Icyo ntitukibagira. Yezu tumubona gutyo. Twoye kuza turagwa mu minwe y'aba escrow ba pastori na badadi na bakiyagira ati ingo bizoca byise genda gukora hanyuma bizozanana ngaho. Imana ntiyivuguruza. Ntiyivuguruza, dusaba Mukama gusa kugira ngo ahubwo azaratwugurura ubwenge n'umutima tubone ingene amayira y'imigisha n'imihezagiro y'Imana yuguruye imbere yacu. Amen.